jewe namwe muyera turabahaye ikaze. Imana ihabwe icubahiro kuba dushoboye gushika ku minsi myiza y'umugisha Imana yatwihereye buri mwaka, iminsi 40 yo gusoza umwaka. Tugenda kwigira ko tuyikumbuye, ibi bihe tuba tubikumbuye. Imana rero ibishimirwe yuko dusubiye kandi kubibamwo. Turakiriye abavukanye muri Kristo Yesu, mwatumiwe, mwabibonye, mwavuye mu mashengero atandukanye. Ndabizi ko iminsi 40 tuba dufise abantu benshi baza kubana natwe. Hari nabo tuzi 40 ziva kugera bakaba baraje. Imana ibaha umugisha. Igituma baza, hari abantu tugendanye imyaka 6 yose ya 40 ijuru. Nama mbona batigera basiba kandi basengera handi. Imana ibagirire neza. Gusenga ni kwiza. Turakiriye bari baradukurikirana, dufise abana bacu hirya no hino banyandikira bambwira ko nabone batanguye iminsi 40. Barahari baca bisonzesha nabone tukabana. Imana rero yatanze umugisha, izi 40 ijuru zose muzozikurikirana tuzobana. Imana yabikoze, twaronse umuntu adufatira yapareye iminsi 40 yose. Numva na mahirwe. Haro nabanyandikiye ati turi tayari, turarorereye dusenge, turi mu mafungo. Abandi nabo bari ku kazi bavuga ko bategeza kuca bagaruka bakaza gukurikirana ingene biba vyagenze. Imana ibaha umugisha rero bana bacu hirya no hino, sininda kubavuga, ariko nyene aho tugendererwa namwe mugendererwe. By'umwihariko iyi minsi 40 yo gusenga twisonzesha ni minsi dutabarwa tukiri mu minsi 40, tukanatabarwa tukagirirwa neza n'Imana twanayivuyemo. Hama irafise uwundi mwihariko ukomeye, ni minsi tuba turi imbere y'Imana turiko turavoma duhabwa izindi mbaraga z'umwaka mushasha twiteguriye kwinjiramo. Rero papa turamaze imyaka 6 dukora iyi minsi 40 yatanguranye n'ishengero. Twabonye Imana rero ibi bihe n'ibihe bikomeye cyane byo gusenga, tugendererwa, tubona Imana, twumva ituganiriza amajambo menshi akomeye. Kaze rero turabahaye ikaze mwese. Mukozi w'Imana arahejeje kubategura. Nibaza yuko nkuko twumvise ijambo rya bitubwiye, amajambo Yesu yavuze ku munsi ko tuza hano, wumve neza yuko hari itafari ushizeko. Ndakwifurije yuko inzu yawe isozerwa muri iyi minsi 40. Amen. Ni kuvuga ngo igikorwa cyawe gitanga umunezero, ico wipfuza ku munezero, indirimbo itahi wawe, Imana ivyuzuze muri iyi minsi 40. Umwami wanje nashimwe rero. Gira mfata umwanya utari munini cyane, kuko tuzogerageza dushaka kugira ngo dushireho urufatiro rw'iri jambo. Hindukiriro muri kumubwire ngo turatanguye kumutuma mpemuyera uyu munsi. Kandi mpemuyera nagira ndakubwire ko ari tayari kukugendera. Yesu nashimwe. Gusa rero turaza kuganira ku bintu bitandukanye kugira ngo twumve ko vy'ukuri natwe twoba twiteguriye gukorana na mpemuyera kugira ngo atugendere. Gituma mpemuyera ashobora guhaguruka akagenda gusura papa, hari impamvu. Biri mu bintu rero tugomba tuganire. Imana ishimwe cyane. Nibyo rero reka dusoma amajambo y'urufatiro rw'iyi minsi 40, cubahiro kibice Imana. Abaroma igice 8 ku murongo wa 24 uramanuka. Ndagenda buke buke. Soma papa, soma. Abaroma 8 guhera kuri 24.
kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze, ariko icyari cyitweze iyo kibonetse, icyari cyitezwe iyo kibonetse yego ntikiba kikitegwa, ntikiba kikitegwa ukundi. icyo umuntu abonye yoba akicitega ate. Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorere twihangana. Niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Ariko iyisesa imitima irazi ivyo mpwemu yiyumvira, kuko uko Imana igomba ariko mpwemu asengera abera. Uko Imana igomba ariko mpwemu asengera abera. Asengera abera. 28. Kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, abahamagawe nkuko yabigabiye. Amen. Nayo majambo rero, abakozi b'ijambo muri matinare mufata umwanya wo kwagura kugira ngo tugende muri uru rugendo. Uru rufatiro turuhagarara ko hazovugwa yandi majambo, ariko uru ni go rufatiro rwa teme cankwe civugo cacu c'imisi 40. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, ngo ariko icitezwe iyo kimaze kuboneka umuntu ntabwo aba kicitega ukundi. Mwanditsi aravuga ngo nuko rero ko twiteze ico tutarabona tukirorere twihanganye, ngo kandi uko niko mpwemu adusengera asengera abera. Ndashaka maze mpere kuri iri jambo nkubwira ngo ugira ico witeze muri iyi misi 40. Yesu nashimwe. Ugire ico witeze. Akamaro ko gusenga, amasengesho umumaro wayo si ugusenga, nibiva mu gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Agaciro k'amasengesho, gusenga tuba turiko turasaba. Iyo usenga uba uri kurasaba, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo usavye ategerezwa guhabwa. Iyo dusavye turahabwa. Ntaco bimaze gusenga hama ntitubone resulta yavyo. Nico gituma Eliya ku musozi Karumeli yabwiye bakamenyi 800 ba Bayali na 50 bagiye muri competition yo gusenga ku musozi. Eliya arababwira ati ntidusenge gusa, mugira muhamagara Imana yanyu, nanje ngira muhamagara iwanje mutemera. Mugabo ntibihagarare mu guhamagara gusa, dutegerezwa kubona yatwitavye. Nitwayihamagara igire gute itwitabe. Hama baramubaza ati iratwitaba gute? Toya duhagarare kuri iki kintu kimwe. Imana iza kwishurisha umuriro, iwanyu ikishurisha umuriro ku gicaniro, ndayemera. Iwanje ikishurisha umuriro, dukeneye kubona result igaragara, muza kurabisha amaso. Ndabira umuntu muri kumubwira ngo agaciro k'amasengesho nukubona result avuyemwo. Yesu nashimwe cyane. Kubonaga ibivuye muri uko gusaba. Ndasenga Imana rero kugira ngo wa mukobwa n'umuhungu, umupapa n'umumama muri ngaha, Imana ikwishure. Imana usenge ku buryo wishurwa. Rero kubera dufise umuderege w'aya masengesho y'imisi 40 ari we mpwemu yera, ko ari wategeza kugenda kutubwirira data. Ico gituma tugomba tumanze tuganire kuri aya majambo. Mpagarare kuri aya majambo kuri 26 na 27. Haravuga ngo niko mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu ubwiwe aradusengera
aniha iminiho itovugwa. Kuri 27 aravuga ngo ariko iyisesa imitima irazi ivyo mwe muyiyumvira, kuko uko Imana igomba ariko mwemu asengera abera. Ndashaka kwanza manze uyu munsi ndashaka kubumvisha uvyumve cyane, umenye agaciro ko gusenga. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yarabwiye ishengera aribwiye ati birankwiriye ko ngenda kugira ngo ndabarungikire umwitsa. Amaze kugenda akazajejwe Yesu nyuma yo guheza misiyo yiwe kuducungura, ngo yagiye kwicara iburyo bwa Data. Ntiyicaye gusa ngo araba, ngo aguma dusengera. Ndashaka umwana w'Imana wese yumve icari cyo gusenga. Gusenga ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Amasengesho ni ikintu gikomeye gose. Amasengesho ni igikorwa, ni ikigwanishwa kitananirwa. Iri jambo ndashaka kurimenye. Ibintu byose birashobora kunanirwa, ariko ikintu cyitwa gusenga, iyo ugize amahirwe ukavuga ngo ndikanguriye gusenga, mvyukiye gusenga, ngira mfukame nsenge, nta kintu na kimwe kidashoboka kusenga. Nimubikinishe. Aba bagabo batatu bari mu muntu umwe, Imana Data, Mwana na Mpwemu Yera. Aba bagabo batatu n'igitangaza. Twebwe tujejwe kubasenga, twebwe tutejejwe kubahamagara, turabakene kugira ngo badutabare mu buryo buca nk'ubundi. Mugabo biratangaje cyane kubona uwo dusenga nawe nahaherereye asenga. Ikintu sinzi ko muriko muracumva. Uwo turondera ngo nawe narasenga, arubaha amasengesho ko arabizi. Imagine Yesu ari buryo bwa Data dusengera. Ni kuvuga rero inzira yonyene ishoboka kugira ngo ivyawe bigende neza, ugira amahoro, uroranirwe, ube mu mpore, n'ugusenga. Wanyumvise? Yesu nahabwa icubahiro cyane. Wanyumvise? Gusenga ni ikintu gikomeye cyane. Gusenga ni ikintu gikomeye gusa. Nta cyananiye amasengesho. Nagira nababwire yuko nama nakivuze igihe cyose turi muri ibi bihe byo gusenga. Nama nakibabwiye, nimba ari ikintu abana b'Imana banegrije bakino gihe no gusenga. Mufise intege nke nyinshi cyane mu gusenga, kandi mwibwira ngo ntibisanzwe na gatoya, kubera Satani ku ruhande rw'iwi udasenga n'umunsi mukuru araryoherwa. Iyo udasenga avuga ati rero ndagufise kububasha. Yesu yaravuze ngo nimusenge kugira mutaja mu mosha mabi. Umuntu adasenga yama mu mosha mabi. Ikintu cyose kimwosheje asanga yacitavye. Mugabo umuntu asenga agira stability. Umuntu asenga ashinga imizi. Umuntu asenga sigihuhusi cyari cyo cyose gishobora kuza ngo kimunyiganze. Umuntu asenga lazima uwe tofauti na wengine watu. Unapoomba unakuwa tofauti. Semeni amina. Unanisikia? Anayeomba ni lazima awe tofauti. Umuntu asenga ntasa n'udasenga. Umuntu asenga ntabaho nuko udasenga bayeho. Umuntu asenga yama mu surprise. Umuntu asenga abona Imana mu tuntu duto mutuyira twose. Muzi ibintu bikomereye abandi ugasanga hari akantu kanaka kuri we kakoroheye. Gusenga, hindukira mugenzi wa mubwire ngo gusenga. Ubimenye yuko igihe cyose wisese wirabe kukura n'iyisi. Nimba vy'ukuri ubuzima bwawe bw'ubukristo uri mu ishengero, urabizi neza yuko gufata iminota 30 uruvuga ati ndi concentre ngomba kuvugana n'Imana, utayifise uri kure cyane yo kubona kugira neza kw'Imana, kuko vyose biva mu masengesho. Iyo dusenga mu isi y'imwemu, kuko Satani ni mwemu na wene,
iby'imwemu arabimenyereye cyane. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko ni mwemu mbi, ni mwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Iyo usenga wowe urashobora kuba utabibona, mugabo satani wewe akubona uri kibengebenge cy'umuriro, akubona ukikujwe n'umuriro ukomeye, akugendera kure. Iyo usenga satani akugendera kure, nashobora kubahuka kwegera. Nicyo gituma Imana yabwiye Mose, iramubwira ati umuriro kuri ico gicaniro ntuze wigera uzima, uwo muriro ntuzime, kuko uzimye mwabona akaga. Gusenga bitanga iteka, gusenga bigusubiza ijambo aho waryambuwe, gusenga bitembagaza agakengerwa, gusenga aho wasuzuguriwe abantu barasubira kandi bakavuga ngo ego hari ivyo tubonye bwa bundi ntiyarondereye Imana ubusa. Gusenga utahora kubaha arakubaha, gusenga kurakwambika, gusenga kurakugaburira, gusenga kurariha inzu, ugusenga kugukura mu gukodesha nawe ukagira ivy'iwawe. Ugusenga senga maombi. Bwana asifiwe. Siwezi ishi, ndumva ntobaho ntasenga. Gusenga gutuma tunesha amatantasiyo yose dushobora guhura nayo. Udasengura abantu ucumera nk'abandi bose, ivyo birumvikana. Barizurarira, ariko iyo usenga amaso yawe akwereka ibitandukanye n'ivyo abandi ariko barabona. Senga bakunzi, kintu gikomeye cyane. Rero natangajwe cyane, nasuye gufata umwanya wo kwiyumvira ko why mwemu yera twasigiwe ntasenga gusa, ntagusengera gusa ngo azagere igihaniha. Mwe mumva igisho Imana iva hafi, mwebaje hero, mwe mumva abantu muri ko muraje bajeba mugacira inkonda mukavyorota mukiyumvira ngo ivy'Imana ngo nugufa gutoragura. Nimba mwemu yera abana n'Imana, nawe ni nk'Imana, kuko n'ubutatu bwerana ni Trinity. Mwemu yera niha, nimba Kristo tuza kurondera asenga, wowe urinde ubaye udasenga, uribwira ngo urugo rwawe ruzokizwa niki? Uribwira iyo situation. Urabona Satani n'umugome cyane, arakwima kuraje yo gusenga, akaguha kuraje yo kuganirira ingorane z'aba bantu. Wiyandagaza gusa, ngende uvuga ngo urumva ngo iwanje kabaye, bakaba barayimenya ko iwawe batameze neza. Gusenga kuguhereza gutuza, kugwana bucece, kuzunguruka uwo musozi uncecetse, kuzunguruka Yeriko yawe muri silence, kagwanuruga mu gatondo ukavyuka ukambara, bakubona kumeze neza, mwijoro karura kubita, gahamagaza umutima w'umugabo wawe, gahamagaza umutima w'umugore wawe, ugahamagaza umutima w'abana bawe bari kwarononekana. Mu gatondo ukavyuka ukoga, ugasohoka nk'abandi bose, ukaja ku murimo, ariko ufise icumba c'intambara, icumba c'intambara, uvise ahantu bitunganiriza. Kubera kudasenga biranakuna, usanga umwe araduga nawe ugasanga waduze, hauna maombi, nta stability ufise, nta kikugera. Iyo ufitaniye imigenderanire na mwemu yera mu masengesho, uzugera ahantu ugomba kuvuga, mwemu akubwira ati hora aha ntibavuga, ceceka. Iyo udafise amasengesho ubomoka nk'itiyo yatobotse. Ukuvuga amasengesho, iyo usenga uratuturirwa. Gusenga ugera ahantu uzuraganira. Ibi niyo gihe cyose ngomba kubivuga, mba numva ashaka kurira, ngira emotion ngomva ashaka kurira. Tavyibuka ibihe byo gusenga, mwemu yaragenda duhindurira, data agenda duhindurira uburyo. Ndibuka ko nigeze kugera period ibi byo kuvyuka mu ijoro, amasaha yo mu ijoro, ndafise amasaha yanje senga. Naragera igihe nkaba
ngasanga nazungurutse, nagiye mu bitaro, nagiye hirya no hino, nagiye kwigisha icyo gihe wanagenda n'amaguru, nta n'amafaranga twari dufise. Hama kagera nkatamuhira nkabwira mpemu yera, nkabwira papa ati papa nawe urabibona yuko nakubititse. Ariye wumva wobwira papa ati nawe impamvu urazibona kampera, uyu munsi ungirira ubuntu simbyuka. Nk'abantu bundi nkaryama ya saha yagera nkumva umuntu ankubise ikofi ndamuzi mpemu yera ngumbira nkuko nogumbira Claude ngumbunda turazinanye ntugumbirana nkamwumva. Nibihe ndababwira mu kibazo ngo ni ibintu bisanzwe. Ubuzima bwo gusenga ugendana n'Imana, uzi Imana kagubita ikofi muri chambrette ndijenye kamzura nkamenya ko amzuye kugira ngo senge. Kagukorako mpemu yera aragukorako kumva ni nk'umuntu agukozeko, arafatika. Abwira mugenza wati mpemu yera arafatika, akuzura gusenga. Ibyo gusenga ntagukundire ukumva ntibishoboka. Kugwa kwanje kwa mbere kudasenga, ikintu cyo ntwara mu nyota yo gusenga no banguye. Unapomba kila vita iraza ariko ikarengana. Iyo uri umuntu usenga baranduza amasengesho agenda kefasi agakuraho ivyo banduza. Gusenga rero ndashaka, reka nkubwire, numva nashaka kugenda ndafise ibintu bishika kuri 5 nzobivuga muri misi, nzobaganiza kuri aya majambo. Ariko ndashaka kuri umunsi utahana iki kintu ubimenye ko gusenga ni wajibu wako, ni lazima uombe, ni lazima uombe. Hakuna mchezo. Data ntavyagusafise. Hey, Bwana asifiwe. Ntavyagusafise. Birondere ndabirondere, ivy'Imana birarondegwa. Ivy'Imana biraronderwa. Igihe cyose Imana igomba kuzana changement mu buzima bwawe ikubwira ngo nyegera. Muzondondera hama mumbone, utandondeye aho utaniona. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bategeza kumbona. Ifeza n'inzahabu n'ivy'iwanje, ubutunzi buramba buri iwanje. Mugabo hama hatangura no kurondera. Ukeneye ubuzima bwawe ko buhinduka, rondera mu nyongazima. Nigitangaza abakunzi banje, dufise amasaha 28 y'umunsi. Biratangaje cyane mu masaha 28 kuba udafitiye Imana n'isaha imwe. Nigitangaza wa mukristo, ijuru rirakwitegereza gafata nguyu mukristo twamadutangarira. Amasaha 28 ari mu vyiwe. Amasaha 28 nta n'isaha imwe yigera mpereza. Hamukama mu ntambara ukamusekana, ubuzima buraremereye, ibintu biraremereye, ibije byose bikaguhitana kubera iki? Ntambara gufise. Gusenga. Niko ndavuga gusenga. Uze wumva igihe cyose yuko bifatanye n'iki gitabo. Unashima iki gitabo kiza imbere yo gusenga. Kuko iyo dusenga dutegeza gusenga tuvuga icyo Imana yavuze. Igituma utaronka ivyo usengera nuko utamenya ivyo ukwiriye. Ntuzi ivyo ukwiriye, ntuzi uburenganzira bwawe. Mu bisanzwe amasengesho tuyahabwa niki? Tuyahabwa no kumenya ukuri kw'ijambo. Uko umenya ukuri, uko usoma ijambo ni kuronka ico ubwira data. Mu bisanzwe nimba wumva ata bintu ufise ubwira data, nuko atajambo rikubamo. Iyo ufise ijambo umenya uburenganzira bwawe. Iyo ufise ijambo umenya ivyo Imana ikunda n'ivyo idakunda. Iyo ufise ijambo buri ntambara yose, aha muri iki gitabo handitsemo intambara zose duhura nazo hano musizo. Buri ibintu byose muri ko murahura navyo, iyi gitabo cyaratanze inyishu. Iyo rero ukibamwo ugasangura ukarondera, nta kintu gishobora kuzaho giturumbuka ngo gusimba umutima, kubera uramenya neza ati n'ijambo ryari ryarabimbwiye. Ndabizi ko ibinye iki ndazi uburyo nakigwanya nati. Buri ntambara yose mbazi cankwega ijambo.
ikintu cyose kintera mba ndagifitiye ijambo. Situation yose mpura nayo mba ndayifitiye ijambo. Mu rugo bigoranye hariho verse ijanye ijambo rijanye n'urugo n'ibintu kugorana, ca ninjira nkishuza. Amafaranga maze igihe atayo mfise, hari ijambo rimbwira ingene yihuta kuza. Gusenga haiko jambo rahisi. Iyi kintu kizirikana, ndashaka rino joro utahe utekereza igituma abagabo dusenga, aba bagabo batatu banye n'ijuru turondera, twaje kurondera tuge kwicara Imana. Utekereze mwe muyera ngo aradusengera akanagera n'igihe aniha. Utekereze icyo kintu ariko aragusabira ku Mana kimutuma niha. Uri kurabite mbe murazi gituma nkemu Imana data yo yidasenga, bavuga Yesu ko yicaye iburyo bwa data asenga. Mwe muyera tukaba turi kumwe nawe nakaba dusengera, akaba ari batwara amasengesho yacu akaduserukira akagenda kutubwirira Imana, ariko batigira bavuga ngo ni Imana data irasenga. Mutama mukuru ntasenga, mutama mukuru ntasenga, nukuri ntasenga mutama. Urazi mutama mukuru icajejwe? Mutama mukuru ari ku kigega. Yesu arasenga, mwe muyera arasenga, ariko muzehe ntasenga. Kubera iki? Muzehe niwe barondera ko ivyo dukeneye, muzehe niwe turondera ko. Muzehe abunze ku kigega c'ivyo kirimo ivyo twokenera vyose. Donc turamwe stock niwe ari muri stock, niwe ajejwe stock. Donc dutegeza kwinginga, mwe muyera akadufasha kuniha, Yesu nawe nakadusabira. Muzehe vyamuhimbara agakora mu kigega akamuha timunshirire. Uyu muzehe rero kugorora ukuboko ngo ashire mu kigega, utazi banga vyiwe unaweza fikiria kama na roho mbaya. Unajua kama muzehe kuguha, ariko nta muntu akomeshanya nka muzehe. Muzehe nashobora kuva kuguhereza gutyo, nigitangaza. Donc je nibaza yuko akonsoma amasengesho ikintu gihimbara. Nico gituma mwumva twega turakunda koresha ngo twasenza amasengesho ngo akora ku mutima w'Imana. Kukora ku mutima wa mutama. Urayumva ayo masengesho wewe? Bayumvise? Ayakora muzehe ari ku kigega. Bibiri ivuga ngo uzonkorera data zo guha icubahiro. Gitangwa na muzehe. Icubahiro ni muzehe, agakengerwa ni wagakura. Ibintu byose dukeneye ngaha bituma tugira impore tukagubwa neza, muzehe ni wabibunze. Vuga ngo muzehe nasenga, baramusenga. Yesu Getsemani yasuye kugarukana filme y'ibintu agiye kubona, arabibona ivyo agiye kubona, arabingene baza gukubita imisumari, arabingene aza gukubitwa zijya ngo kuko bijya byose yavuye mu ijuru abizi, ngo abikwege gutya, ngo agenda gusenga. Abwira muzehe ati muzehe, ebana rafiki yangu, nivyakundi igikombe kindengana. Ibi ni uko Yesu yarasenze, Bibiri irashinga intare yuko yavuye urwuya rw'amaraso. Munafikiri ayo mahombe kubera ubwoba no kubona ibyo agiye kubona. Muko gusenga ariko aramagara Imana, amaze gushira ku ijambo atari nibibe nguko ngomba, ariko bibe nguko ubishaka. Arivuze iryo jambo, muzehe arungika amareka bajeje gutanga inkomezi. Kuko yaza nk'umubwiye ati igikombe ho gukurengana ntibishoboka, baragushishura, baraziguha kabisa. Wewe nta kintu ukeneye inkomezi. Ibigeragezo duhura navyo muzehe ntiyigera bidukurira. Iyo byaje aduha inkomezi zo kubiresista.
kuko buri kigeragezo cyose kikwataka gifise ikintu kigomba kugusigira mu isi y'imhemu, mu buzima bwawe bw'imhemu kugendana n'Imana. Nico gituma Imana ishobora kubwira ngo nikiveho, oya, iguha imbaraga zo gushobora kugihagararamo neza, kigaheza igikorwa cyayo, cyaheza kikagenda. Tuna nguvu kwa sababu tumepitia mambo magumu. Imbaraga dufise uyu munsi twazikuye mu bihe biremereye twanyuzemo. Yesu nahabwa icubahiro. Ndasenga, ndashaka nsenge nawe usenge. Muzehe akore mu kigega muri iyi minsi 40. Amen. Niyo abandi barasinziriye. Senga muzehe akore. Urazi rero, urabona iyi teme uyitahure neza ntwitsitare. Niwiyumvira ngo mwiteme ivuga ngo murumva rero ngo muze ngo mpemu yera ngo genda umbwirire hama no tushira haguruka kandi. Ejo rero tuzoganira aya majambo. Mbega ko erega tumaze igihe tubabwira teme murayizi. Mbega ko waje muri zi 40 jours urazi ivyo utuma mpemu yera, wateguye ivyo utuma mpemu yera cyangwa ugira ubipangira. Ito ni ikindi kibazo. Mbe urazi yuko kuba dufise ibibazo byinshi, kandi ibyo bibazo byinshi dufise papa ntashobora kuvyishurira hamwe. Oya, yishura bimwe ibindi akabigumizaho kubw'impamvu ziwe. Bibiliya yatubwiye ngo kandi data ngo arazi ivyo mpemu yera yiyumvira. Mbega ivyo bintu mpemu yera yiyumvira nibiki? Ivyo bintu mpemu yera yiyumvira nibiki datazi? Hama tashira ku ijambo rivuga ngo kandi uko data agomba ngo niko mpemu yera adusengera. Aho hantu rero tuzohaganira ko kumenya mbega wobuzi. Ndabira mu maso mugenzi wawe ati nubwo nta muri ayo maso mubwiye ati wobuzi ivyo data agomba. Erega urazi ivyo mpemu yera data agomba. Mpemu yera ntasenga muri desordre, adusengera bivanye n'ivyo data agomba. Maze igihe tubabwira ngo turatuma mpemu yera, ubu wibwira yuko ubundi kuko n'ubunyeno babwiye ati mutume. Dufise ibintu cyubwira turabona yanzu, urabona ibi nibi. Oya, fata umwanya mu bisanzwe urutonde rwo gusenga. Ibintu dukene gutuma mpemu yera ni ibintu nama nababwiye igihe cyose turi mu masengesho. Uje imbere y'Imana, akaroro nkunda gutanga ko umuntu dufate wasari karitegura kugira mariage. Ukenera ibintu byinshi, ukenera salon, ukenera ibitanda, ukenera ibiki. Mu bisanzwe usavye akabati Imana ntucushira ko kirazira gushira ko n'amafurusheti. Urana dusenga nabi nico gituma usanga Imana kenshi itatwishura. Dusenga uko utariko. Ubwenge bwawe bukwiye kubwira ngo akabati kabikwa mwiki. Donc ubwiye akabati Imana nkeneye akabati urahejeje. Papa arabizi ko akabati kabikwa mu mafurusheti n'amasahani. Nutuma ngo urabona ngo Mana ngo niyo akabati ngo cuzukurikiza ngo n'amasahani ngo nibiyiko ngo nintuze ivyo ntibishoboka. Usaba ikintu kimwe mu bisanzwe urutonde rwo gusenga. Hari urungi kamwe mu yaratigenda umbwirira iki. Papa kubera azi vyose akamenya ati asavye cuisinier. Okay, nigeza kuyakompanisha n'amasafuriya. Muruka muranyumva ivyo tugomba genda uvyumvira. Kandi hari abantu baje muri amasengesho nta rutondo ufise rw'ivyo ugomba gutuma mpemu yera. Erega iteme nizokora iminsi 40. Imana igendera kuri umuyoboro wa teme yaduhaye. Ubu ni kuvuga ngo utegeza kugira urutondo wo kumenya ngo mbega ndatuma iki mpemu yera. Nukumenya ivyo utuma ni wo mutuma vyose. Mbe abiguherera imwe urabishira. Tuma ibintu ubona ko ari bizima, ari gihe ubwira Imana ikintu kimwe kikaza cikoreye ibintu 100. Ndashaka kuri abantu bamaze gutegura ivyo batuma mpemu yera. Batari ko baravyiyumvirira nga ukuri ntubeshe ku bicano c'Imana, kandi musigaye murinda kurusha Boko Haram. Ntubeshe nimba atari hari abantu
fata umwanya wiyumvire ndashaka gutumike mwemwe ntashobora gupfa nagoma ndababwire ko mwemwe nzokibabwira ku munsi w'ejo mwemwe yera ntashobora gupfa gutwarira Imana ikintu cyo cyose ntashobora gupfa kugenda kubwira hari ikintu ubwira mwemwe yera akavuga ati nukuri ntungore mugari ikindi umubwira akavuga ati ego mafi ego mon fils iki ndakimushira kirakenewe mutegura ibintu by'inkenerwa kinguvuga ati iyi ni na papa arabibona ko hari ikintu muri iki gihe gikenewe ntugende kumubwira ibintu bitari byo kumubwira ngo urabona ngo ratio oya tekereza ikintu je mvise ikintu kiba gusa iminsi 40 yose ku munsi no kumubwira ati ndasubiye kukwibutsa subira umumbwire munyibukirize tuzoheza iminsi 40 ndiko ndamubwira papa yibutse Imana iki papa arabizi ko nkeneye ikintu kimwe gusa ico rero ni cyazi gifise n'umwana na nyina mwami nashimwe cyane amen rino joro ufata umwanya wo gutekereza ivyo data agomba ivyo papa akeneye niko mpembuye nivyo acabwira mpembuye kugira ngo adusengere ivyo we wakeneye kubibera amaso ukamenya yuko papa icyo ugiye kumusaba gihwanye n'ivyo we wagomba Bwana sifiwe rino joro rero soza mbabwira ngo gusenga si ikintu cyoroshe we ni uri kurorosha mwa gusenga si ikintu cyoroshe ugende utekerereze uburyo nimba mwemuyera aniha mbe murazi cyeco kuniha murumva iryo sengesho kuniha hari igihe uja mu masengesho ukumva uvize ikinigi ukumva ikintu ukumva bikakubona n'ingene urisora mwemuyera aragenda kaniha kabadida anaomboleza kwa Kiswahili mwemuyera agacura intimba imbere y'Imana nawe uri kurakata amakorosi areka arakunihira uwo nawe uri kurakata amakorosi mbega nitwatuma mwemuyera turamurorera he ugatuma mwemuyera uramurorera he erega kumutuma mwemuyera ntibice bisobanura yuko ninafuka amaje nk'abandayasa ntegeza kumuherekeza mwemuyera ntegeza kumuherekeza mwami mwumvire mwemuyera muhico kintu ndagusavye nyumvira akira ayo masengesho nakubera umubavu humura neza turamutuma mwemuyera mugende mu bitekerezo rino joro utekereze ikintu utegeza gutuma mwemuyera Bwana sifiwe muhaguruke dusengere turashaka gusenga imenyereze gusenga twaje mu masengesho urazi Imana idutabare cyane iki kintu caradu yo ndagitekerejeho sinzi amajambo numva nokoresha ishengero ryarishize ahantu ryumva yuko kuza mu nzu y'Imana ibintu byose bimwerekeye uwo muntu yinjiye mu nzu y'Imana pasiteri ari wabifise mu ruhare jana kwijana iki kintu aho hantu Imana ihagukure urumva ari abantu bumva ko baje gusenga ndarorere pasiteri niyahaguruka hari ibintu bica bikoreka kandi hariho n'abandi ba pasiteri bagenzi bandi bamaze kubigira umwuga kubw'amayentere yabo bama bumva igihe cyose yuko ibintu bikunda kubera pasiteri yagukoreye ibintu kanaka aho hantu bene data muhimuke muhave uri umuherezi iyo uje imbere y'Imana utegeza guhereza nta muhereza adafise ibimazi reka kuza muzi imbere y'Imana mukuvuga ngo muri imfubyi ngo turarorere ngo araza kuvugishwa ngo araza kugira gutya reka kuza nkaho umenga utegereje ibintu byekanaka pasiteri aza gukora dufashanye nkarisha ndagukarisha senga nanjye senge ahanye ngira ntangure gusenga tuvuge ucuguma wikiriza ngo amen ngo haleluya ngo ivyo nyene Mana ngo nivyo umuntu tukamara 40 jours aguma gusayakira ngo sawa Mana ngo aho nyene ngo ivyo tugira
dusenge. Senga. 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 Fata tucana umuriro minota 5, minota 10. Senga. Senga. Vugana na papa. Jewe ndabategura. Ndababwira ijambo. Ugaca wurira kuvyo duhejeje kuganira. Ugaca utakamba. Senga. Vuga. Ganiriza papa inginga. Nimba mwe muyera ari karaniha kubwawe. Nawe niha. 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 Ibintu bitegeza guhinduka. Nihira ico kintu kikuremere. Nihira ico kintu kikubujije amahoro. Nihira ico kintu cyama gituma imigenderanire yawe na papa itaba myiza. Nihira ico kintu. Mwe muyera akugendere mugabo abona ko muhuje umutima n'inama. Iyi minsi 40 ni minsi yo guhuza umutima n'inama namwe muyera. Iyi minsi 40 ni minsi 40 yo gushigikirana namwe muyera. Mwe muyera tuvugire kwa data ariko natwe turi kuri defense. Vugana n'Imana, yibwira Imana ati Imana, iyi minsi 40 ndagukeneye uko ntigeze gukenera. Iyi minsi 40 twebwe namwe muyera utwumve. Twebwe namwe muyera utuganirize. Twebwe namwe muyera utwishure. Utwishure. Utwishure ma. Kijya nyene turakene ko ibintu bihinduka. Turi ngaha turondera Imana mu buryo butandukanye. Urashobora kumva ko ikintu cihutirwa kuri wewe atari ikintu gifatika, ahubwo uri kuragwanira ikintu c'imwema. Birashoboka. Kinihire rero ushaka kwanza imigenderanire. Bene data, ejo nzobaganiriza. Eliya ntabwo yashoboye Imana ntiyashoboye gukora igitangaza atarasanasana igicaniro. Hari ibintu tuba dukeneye kumanza gusanasana. Manza wisanasane. Manza wiyubake. Uwe na uhakikisho umenye neza yuko Imana niwafukama iza kukumva. Hari ibintu bimakenewe byankenerwa bizi imbere ava yuko tugenda kumubwira ibitugoye vyo mu buryo bw'umubiri. Bwira Imana ngo ndagukeneye unyusure kandi unyuzuze. Ndakeneye mwami imbaraga zivuye mu ijuru zingerere muri jewe. Ndakeneye kwambikwa ingomesi. Ndakeneye kwambikwa ubushobozi. Ndakeneye kwambikwa. Nimusenge bene data. Turakeneye Imana bene data. Turakeneye Imana bakundwa. Turakeneye Imana. Aho uherereye hose senga. Aho uherereye hose senga. Aho uherereye hose vugana na papa. Nturungike mwe muyera hama ngo widibamire. Mubwire mwe muyera ati nshigikira. Mbwirira papa yuko ndamukeneye. Mumbwire ko nkeneye inkomezi ziwe. Mumbwire ko nkeneye kunesha iki kintu. Mumbwire yuko nadendebukiwe. Mumbwire yuko ndiko ndumva ndiko ndasubira inyuma. Mwe muyera genda umbwirire papa asubira ngarukane Yamasengesho. Mumbwirire ko nagisenga. Mumbwirire ko ndi mu ntege nke. Mumbwirire yuko ari bingoye. Mbwirira papa mumbwirire. Ube sincere imbere ya mwe muyera. Urungikane mwe muyera isengesho rivuye ibwina mu mutima wiyumviriye ko. Mumbwirire papa. Mumbwirire ko ndushe. Mwe muyera genda mumbwirire ko ndushe. Mwe muyera genda umbwirire papa ko umutima wanje utuntuye. Mwe muyera genda mumbwire yuko nkumbuye ibihe vyanje nawe. Hari ibihe natakaje. Mwe muyera mumbwirire papa. Utume papa ikintu gikomeye. Umutume mwe muyera ku buryo agenda agashikana iyo message papa kabona ko vy'ukuri uyikeneye. Akwitegereza avuga ati nivyo ivyo uyu muhungu wanje uyu mukobwa wanje yakurungikanye mwe muyera nivyo birakenewe. Nufe kuvuga ibintu gusa utundumukanye. Uzungurusha ururimi rwawe ibihetangabondwi. Urungikane mwe muyera message nkenegwa imwishikira Imana n'Imana ikabona ko vy'ukuri ari nkenegwa.
ntiwihutire kumubwira ibyo dukeneye, ibyo ntibizoza mu nyuma. Manza wihutire, ndakugira inama, manza wihutire kubwira mpwemu yera agenda kuvugire ko hariho ibindi bintu bikenewe mu isi y'imwemu. Ubuzima bwawe na papa bwo mu isi bumeze gute? Vyifashe gute wowe na papa? Ubwo nta hantu wasubiye inyuma, ubwo nta bintu wakoze bitabereye, manza ubwire papa ati, ubwire mpwemu yera ati, mumbwire papa ko ndamukeneye kwanza mu mpwemu. Ndakeneye ko nyubaka mu mpwemu, ndakeneye ko yubaka ikintu mu mpwemu. Mubwire ko ndamunyotewe, mubwire ko nkeneye kuduga ku rundi rugezo mu buryo bw'umwihemu, ndakeneye kuduga. Mumbwire ko ndamukumbuye maze igihe ntakimwumva, mumbwire yuko nadendebukiwe, mumbwirire mpwemu yera, mbwirira papa ti ndamunyotewe. Igice cya mbere cy'iminsi 40 ni igice cyo kurwanira iby'imwemu, kuko iyo tumaze kwiyubaka mu mwemu, iby'umubiri biba ibisanzwe bica biduherekeza. Iyo tumaze kugirana imigenderanire myiza na papa, ibyo mu buryo bw'umubiri bica byoroha, ntiturinda kuvunika. Iyo imigenderanire yawe ari myiza wowe na papa, ibisigaye biroroha, kuko yarasezeranye ko ataciza na kimwe azokwima bagenda batunganye, nta ciza na kimwe azokwima abakunzi biwe. Ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mubwire mpwemu yera amanza agende kutunihira kubw'ubuzima bw'imwemu kwanza, ubuzima bw'imwemu. Mutume mpwemu yera ati nukuri, mubwire papa ko hari ibihe by'amasengesho natakaje, hari ibihe byo kumurondera singifise yanyota. Mubwire papa yuko sinkicifata, sigiye muruduka, mpura n'abavuga nabi nanje nkavuga, nuzuye amajambo y'umururazi. Iriba ryanje ryarononekaye. Mpwemu yera genda umubwire ko iriba ryanje ryononekaye, genda umubwire ko iriba ryanje hari ibintu byaje kuritoba, genda umbwirire. Mpwemu yera genda umubwire papa, umubwire ko hari ibintu numva misigaye mpagaze kuguru kumwe, numva hari instability ikomeye mu buzima bwanje bw'imwemu bwajewe nawe. Bwira mpwemu yera agenda kukubwirira papa kukeneye ko igicaniro gisubira kubakwa, kukeneye umuriro wa mpwemu yera usubira kandi ukumanukire, kukeneye ibihe by'umuvuduko w'impwemu, ukeneye ibihe byo kurondera mu nyonga z'Imana nk'uko wamurondera kera. Gwanira ubuzima bw'imwemu kuruta kugwanira ubuzima bw'ibifatika, kuko utari strong mu buryo bw'imwemu, n'ivyo woronka mu buryo bw'umubiri wose usanga biriko biratukisha izina ry'Imana yawe. Yikubake rero, nimwubakike mu isi y'imwemu, nimwubakike. Mpwemu yera aba bana bacu bose bari ngaho ndegeranije mwami, abagukeneye, abadendebukiwe, abasubiye inyuma, abasigaye bubahuka ibintu kanaka, abasigaye ndakwinginze mpwemu yera, tubwirire papa ko tukeneye ngo atugerere inkomezi. Tunahitaji nguvu za kiroho, tunahitaji nguvu za kiroho, tunahitaji nguvu za kiroho, tunahitaji nguvu za kiroho, tunahitaji nguvu za kiroho. Roho Mtakatifu wende umwambie papa, tunahitaji nguvu za kiroho, tunahitaji nguvu za kiroho, tunahitaji nguvu za kiroho. Turakeneye imbaraga mu buryo bw'imwemu, turakeneye inkomezi mu buryo bw'imwemu, turakeneye gusubira gucanirwa, turakeneye gusubira kumva umuriro muri twebwe, turakeneye gusubira kuvuduka ku buzima bw'ubusabane hagati yacu nawe. Orabashana rabasiya. Mpwemu yera tunihire, mpwemu yera tunihire, mpwemu yera tunihire. Gutakaza mu mwemu ni impanuka
birakomeye cyane. Mwemu yera tunihire, isi iraremereye, iby'isi biriko birakwega abahizi. Mwemu yera tunihire, turagukeneye. Urukundo rwa mbere rwaragiye, dusigaye twubahuka ibintu kanaka. Mwemu yera tunihire, tubwirire data yuko tumunyotewe. Tubwirire data asubire kutwambika ubudahangarwa. Tubwirire data asubire kutwambika ubudahangarwa mu isi y'imwemu. Tubwirire data aduha inkomezi zisubira kwirukana umugwanizi hafi yacu. Bibiri ivuga ngo nimwanyegera nzobegera, kandi namara kubegera muzoce mugwanya wa mugwanizi nawe azobahunga. Igihe turi kumwe n'Imana, mwemu yera, genda umubwira ati niho tunesha, niho umugwanizi aduhunga. Turakeneye kuretablisa kandi imigenderanire, turakeneye kuretablisa kandi ubucuti hagati yawe nawe. Mutubwirire, umugwanizi asigaye atwegera cyane. Ivyo twahora dutinya ntitukibitinya. Inyota y'Imana iriko igenda ituvamo ku munsi ku munsi. Mutubwirire, tunihire ko dukeneye inkomezi zo mu buryo bw'imwemu. Mutubwirire papa ko dukeneye inkomezi zo mu buryo bw'imwemu. Wa mukobwa uri ngaha, wa muhungu uri ngaha, wa musore, wa mupapa n'umumama muri ngaha, ntakibwira papa manze yubaka ubuzima bw'imwemu. Ubuzima bw'imwemu nibwo bukomeye kurusha ivyo bintu ukeneye. Papa nashobora kuguhereza muri desordre, nashobora kuguhereza mu gihe atankomezi zimwe mufise. Nuwo musaba amafaranga menshi, areba kura utabasha kubona, akavuga ngo uwo mutaha uri kuransaba udafise inkomezi zo mu buryo bw'imwemu, uzosanga uri kuratukisha izina ryanje. Manza wiyubake mu buryo bw'imwemu, hama bariho tugenda kumubwira ibindi. Urakoze mwemu yera, urakoze mwemu yera kubw'uyu mugoroba. Urakoze mwemu yera kubw'uyu munsi wa mbere w'Iyimisi tugiye guteramira ku gicaniro cyawe. Urakoze mwami kubw'umunsi wa mbere. Ndagushimiye ivyo wakoze mu gatondo muri prière matinale. Ndagushimiye ijambo ryatanzwe. Mwemu yera utuganiriza, udufate mpiri, uducanire. Ndasengeye abana bacu aho bazaba bari ku kazi hirya no hino, bashishikare kugutuma, bashishikare kukubwira. Ntibaze baribuka ivyo gusenga hageze umwanya wo gusenga, ariko ndasenga ngo imwemu yo gusenga ibabeko, imwemu yo gusenga ibabeko, ibagendanira amasaha 28. Imwemu yo gusenga ibaherekeze mu mabiro, ibaherekeze mu isoko, ibaherekeze aho muri hose. Ikirere cy'amasengesho aba arico kibaganza muri iyi minsi 40. Ikirere cy'amasengesho aba arico kibatwikira muri iyi minsi 40. Urakoze mwemu yera, orabashana rabase. Niwe mahoro yacu, niwe we butunzi dukeneye, niwe we dukeneye mwa kugirira inyota. Dufise inyota pana y'ibintu, twumva dufise inyota ya wewe papa. Turakeneye wewe, ndagukeneye kurusha uko nkeneye ivyo wompereza. Ndagushaka wewe, ndagushaka, ndakunyotewe. Iyi minsi 40 unyambika imbaraga. Isi iragoye, imbere haragoye, ibiriko biraza biragoye. Turakeneye inkomezi zo mu mwemu, turakeneye kuzura imbaraga zawe. Mwemu yera utwuzure kugira ngo tubashe kunesha ivy'iyisi, tubashe kunesha ibiturondera, tubashe kunesha ibitugwanya. Asante, uragaheza kigwa mwemu yera. Turagushimiye, tugushize mu maboko y'imisi 40. Mwemu yera ukora ivyo ugomba, utunihire no mu mwanya twasinziriye. Wowe ushishikare kutunihira mwami. Turiko turatwara imodoka, utunihire. Iyi minsi 40 turagukeneye. Dushigikire, tubwirire papa ni uzi ahaherereye. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo igituma dusengera nuko twe tutazi gusenga nkuko bikwiriye, nuko tutazi ivyo dusengera. Ariko we urabizi, uzi ivyiyumviro, uzi ivyo dukeneye kurusha uko twe tubizi. Uzi ibinkenegwa, ibije imbere, ivyihutirwa
kwigwa kurusha ibyo twe twovuga. Twe dushobora kuvuga iby'iherezo bitari iby'ibanze, ariko wowe kubera udusesa wisesa imitima ngo irazi ibyo Mpwemu Yera yiyumvira, ngo kandi uko Papa ugomba niko Mpwemu Yera dusengera. Dusengere Mwami, ariko twebwe abana bawe dukeneye intsinzi, dukeneye izindi mbaraga, dukeneye ubundi bushobozi, dukeneye Mwami kuduga ku rundi rugezo mu buryo bw'Impwemu. Icubahiro kibi cyawe. Turahezagiye igihugu cyacu, turahezagiye indongozi, turahezagiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanye n'abana. Turamuhezagiye mu rugendo yafashe uyu munsi, agiye Dubai, azombaramwo iminsi 5. Uzi umukoresha ivy'ubuhisi, wugurura ibintu bifasha abana yasize inyuma, imiryango yuguruke. Turakeneye aba investiseri batangure kwinjira mu gihugu mu izina rya Yesu. Turakeneye ngo ibintu bihinduke, igihugu cubakwe. Umukoreshe Mwami, ahazorika avuga, ahazotanga amajambo, ahazorika araganira n'abandi bakuru hariya. Favere yawe imubeko, favere yawe imubeko, favere yawe imubeko. Uzigame Mwami uburongozi bwose. Uhezagire Premier Ministre wacu n'umuryango wiwe, uhezagire icegera c'umukuru w'igihugu, uhezagire igisoda n'igipolisi, uhezagire umukuru w'inama nshinga amateka n'abashinga amateka bose, uhezagire umukuru w'inama nkenguza amateka n'abakenguza amateka bose, uhezagire uburongozi bwose. Turahezagiye umukuru w'igisagara cyacu ca Bujumbura nabo bakorana bose, duhezagiye abarundi n'abarundi kazi impande zine, turabahezagiye aho baherereye, duhezagiye province 18, duhezagiye igisagara komine 3 zose, turazihezagiye kugira neza kwawe, amahoro impora impande zose bishishikare kuganza mu gihugu cyacu. Ibisigaye duherekeze dushikane amago yacu amahoro mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen. Imana ibahezagire. Na hejo mu gatondo muri priere matinale mugiye ku kazi munyure hano, kuko matinale dusanzwe tuyikora, ariko matinale ya 40 jours ibikomeye kuko bifatanye n'umutima w'iminsi 40. Ntimuzindukire mutangurane n'Imana mu gatondo mu vyo muba mugiye kukujamwo. Mugira inyota nyinshi yo kwiruka kuvuduka mu buryo bw'Impwemu. Imana ibaherekeze bashikana amago yanyu amahoro. Tuzosubire ejo kubw'ubuntu bw'Imana.